Inshuti namwe bakunzi muri ko mudukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu, hari abari ko badukurikirana bari mu Burundi, hari n'abari ko badukurikirana bari mu turere dutandukanye twa Afrika y'Ubuseruko, mu Rwanda, muri Kenya, muri Kongo iherutse kwinjira mu muryango, hari n'abandi bari ko badukurikirana bari mu mice itandukanye y'isi, muri Australia, hari abari mu Burayi, hari n'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi. Tubaha ikaze mu kiganiro natwe turafise impano. Ni kiganiro rero musanzwe mushikirizwa na televiziyo JCTV. Nta handi muzogisanga atari kuri JCTV. Ni televiziyo isanzwe ishigikira abaririmbyi, televiziyo iririmba mu yandi majambo. Rero turakira abanwanyi bacu, turakira abaririmbyi basanzwe bari mu migwi y'amakorale, basanzwe barimba ku biti byabo, n'abari mu migwi yo ku biti byabo, ivyo bita band. Uyu munsi rero ni ibintu bidasanzwe, dufise abasore bari muri studio zacu, tunabaramutsa tongera tubaha n'ikaze. Okay, rero dufise abantu batatu mwamaze kubabona mu buryo bwanje ndi kumwe n'umusore, ariko ibumoso bwanje turi kumwe n'umusore n'umwigeme biboneka ko bashajije cyane, baje batazambaye. Turabakiriye cyane. Merci. Okay, sinzi ko mu buryo bwanje uyu musore ashobora kubanza kutwidondora kugira ngo twinjire mu kiganiro twamenyanye. Ego murakoze cyane, amazina nitwa Kwizera Kevin. Okay, Kwizera Kevin, turaguha ikaze. Ibumoso bwanje rero turi kumwe nabi basore baboneka yuko bashajije. Umwe nsanzwe ndamumenyereye nanje mu bintu bijanye n'amafilme ku izina rya Batuwa, ariko Batuwa uyu munsi yagaragaye kuri scene musicale y'indirimbo z'Imana. Turamwakiriye cyane nawe. Ego merci. Okay. Turabashimiye cyane. Okay, turi kumwe kandi n'umwigeme nawe nyene tubona yuko ashajije cyane, sinzi ko ashobora kuturamutsa, turanamwakiriye. Ego murakoze cyane, nanje nitwa Irakoze Beni Salima. Merci. Okay, turabakiriye cyane. Turi kumwe rero na Kevin, turi kumwe na Alain, turi kumwe na Salima Beni. Mwamaze kubyumva, nabaririmbyi rero baje mu muziki wa gospel batavyorosha. Uyu wewe mwamaze kumwumva, yarasanzwe afise na experience mu bijanye no gukina, atwenza abantu no humoriste, no kuvuga ibintu arabimenyereye, ariko ngira ngo byinshi araza kubitubwira. Rero ikiganiro mwamaze kubyumva, natwe turafise impano aho tujya kuganira rero n'uyu mugwi. Reka mbaze uwaje arongo uyu mugwi atubwira izina ryawo, kumbure abari ko badukurikirana bashobore kumenya turi kumwe nabandi. Ego murakoze, uyu mugwi wacu witwa CANSOLING Voice. CANSOLING Voice. CANSOLING Voice ni ururimi rw'icongereza, kumbure nka twebwe tutize ururimi rw'icongereza. Muba mwashatse kuvuga iki? Nubuhe butumwa buri mu iryo zina? Ego mu Kirundi kubamenyereye Kirundi bose ni ijwi ritagira urubibi. Ijwi ritagira urubibi. Ego. Imana igwezagira. Ni jambo rigoye gutahura, kumbure no mu bizi icongereza, ariko kandi no mu bumva Kirundi ijwi ritagira imbibe. Mbega yandi majora afise imbibe ni ibibazo umuntu ashobora kwibaza. Ivyo byose ni mu kiganiro. Rero band CANSOLING Voice ifise mahangira yahe, mbega yipfuza gutanga ubutumwa bumeze gute? Ivyo byose ni mu kiganiro natwe turashoboye cyo munsi. Rero nkuko muri kumurabibona kuri micro ni Jewe Sibamana Ponsier, ndiko ndababwira nti ntimwibagire kugira subscribe, share, comment. Ivyo byose ni muri uyu mwanya turi live kuri JCTV. Abakunzi bacu bose tubahaye ikaze kugira ngo tube kumwe mu kiganiro. Imbere rero yuko twinjira mu kiganiro, dusabe umwe muri mwebwe abanze adusengere mu masengesho magufi cyane. Okay. Nitaomba kwa Kiswahili. Haya Hassan, haina shida. Okay. Baba Mungu uliye juu ya mbingu zote, tunasema ni asante kwa neema yako, tunasema asante kwa ulinzi wako kuanza asubuhi hadi magharibi hii. Tunasema uimidiwe upewe sifa Kristo. Tunakushukuru kwa upendo wako Kristo, niwe umependa tuwe mahali hapa. Mungu wa uzima, tunataja Mungu wa uzima, neema yako iziririke ndani mwetu Kristo. Bwana, hata kwenye kipindi hiki Kristo tunahitaji Mungu wa uzima uweze Bwana kuonekana, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, twinjire mu kiganiro nyezina. Twamaze kumva umugwi canke band, ni band yitwa CANSOLING Voice. Muhejeje kuvuga muti ni ijwi ritagira imbibe. Mbega ijwi ritagira imbibe ni iki muri iki kiganiro? Abantu bumve ko mwashatse kuvuga iki. Tubaze Salima ari wasanzwe arongoye n'uyu mugwi. Ego murakoze, reka mpe uyu mugenzi wanje afashe kazi. Kidogo tu nilikuwa napenda uweze kuniambia kwa Kiswahili ili niweze kuexplain.
bakunze murabona yuko turi kumwe n'umuntu asanzwe atari n'umurundi biramugora kuvuga mu kirundi reka kumbure abumva ururimi rw'Iswahili nzancisha hamwe ndamubaza ibibazo mu Kiswahili. Jina la band naitwa Counseling Voice. Yes. Nini maana yake? Maana yake ni sauti ambayo haina mpaka. Maana yake ni nini? Kwa sababu kuna sauti zote zinaenda hazina mpaka, lakini tunajiuliza, watu wanaweza kujiuliza ni kwa sababu gani hao watu wakajiita jina kwamba ni sauti ambayo halina mpaka. Yes. Hivi mlikuwa mnataka kumaanisha nini hasa? Yani kwa kumaanisha kwa kiufupi, Counseling Voice kama jinsi nimeexplain, nimesema kwamba ni sauti ambayo haina mpaka. Ni kama vile karama ambayo tuko nayo, aza talanta ambayo tuko nayo. Ni talanta ambayo haitazimika kamwe. Tutaendelea kuimba, kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu maisha na milele hadi mpaka tunafariki. Asante. Nkuko mwejeje kuvyumva rero uyu mugwi numugwi utavyorosha aho uvuga uti twebwe turasanzwe turi umugwi kandi dufise ingabire twahawe n'itara twahawe dutegereza kuyibandanya tuyagura gushitsa naho Yesu azogarukira gushitsa ibihe bidashira kandi twumvise ngo nijuri ritagira imipaka canke urubibe n'abantu nibaza ko bashobora kuvuga mu Kirundi bakagenda kuvuga ubutumwa muri Tanzania n'ahandi mu tundi turere. Exactly. Okay rero turabakiriye mwamaze kubumva nijuri ritagira imipaka nijuri ritagira urubibe. Mbega ni gute mwatoye iryo zina? Ni gute mwatoye iryo zina? Maana yake ni jinsi gani mlivyofikiria kujiita hilo jina mkaona kabisa jina sahihi ni sauti ambayo halina mpaka? Asante kwa hilo swali. Yani kama tumelita hilo jina ni kwa sababu kwanza ya karama zetu ambazo tuko nazo, aiza talanta zetu ambazo tuko nazo. Tumeangalia, tumeunga fasi moja tukasema kwamba hapa kwa kuangalia huyu binti anaweza, kwa kuangalia huyu mvulana anaweza. Sasa ndio maana tunaposha kuita kundi liitwe Counseling Voice. Kwa sababu gani? Tumeona kwamba ni sauti ambayo haiwezi kaisha kamwe wala haina mpaka kamwe. Ndio maana tumesema hapa ni Counseling Voice. Asante sana. Reka ngaruke ibumoso bwanje ngaruke kuri presidente w'iyi band. Yamaze kwabwira numwigeme kabisa biboneka ko ashobora kuririmba gasope keza. Kumbure narigeze kumva akaririmbo kamwe ari kararirimba kumbure baraza kukaducishirizamwe. Uri mana ikintu nk'icyo ni ibintu biryoshe na karimbo nigeze kumva barambwira ngo karirimbwe na Counseling Voice nibaza nti one day nzobatumako bandirimbira ako karirimbo. Mukunzi uriko radukurikirana rero uri mu mpinga itandukanye menya yuko tukumwe na Counseling Voice n'abantu bafisa amajwi meza. Nukuvuga si mu kuvuga gusa bashize mu majwi wumva mengo n'utuntu turiko turagukwega mu matwi wumva mengo ntiwoheza. Ako karimbo kumbe ndaza kubasaba mu buhinga bw'ivyuma bakadushiriremo nimba mwoba mwakazanye akaririmbo karimo message itusha ikora ku mitima y'abantu. Yego biboneka ko uyu mugwi ari umugwi ujuta vyorosha. Kwitegeko ibintu bigiye kubasho. Exactly. Okay, reka ngaruke rero kuri mushiki wacu Salima uri muri band ya Counseling Voice. Wewe watanguye kwinjira mu uyu mugwi gute? Ego murakoze. Je kugira ninjire mu no mugwi sikuvuga ngo niryo ryambere nayo ntanguye kuririmba. Mu bisanzwe natanguye kuririmba muri Sunday School. Ego ya migwi mito y'abana mu ishengero. Ego Sunday School yo bita Sunday School. Niyo natanguye kuririmbiramwo ngenda ndaduga gushika naho ndagera mu ino band. Aho hari mu ishengero iri hebeke. Aho naririmba muri Sunday School yari mu ishengero rya Pentecost. Uraduga none ugeze muri band Counseling Voice. Mbega byagenze gute neza na neza kugira ngo mutorane mugire iyo Counseling Voice kandi bamwe band tuyimenyereye atabara abantu bari hamwe ikora rimwe bava hirya no hino bagahurira ahantu maze bakagira ikintu cyitwa umugwi. Mbega wewe byagenze gute kugira ngo torane na Alain torane na Kevin mugire band Counseling Voice? Ego murakoze. Hama nkuko nari nababwiye nakuriye muri Pentecost ntangura muri mu gwa Sunday School. Hama haragera igihe ndahindura ishengero. No iryo shengero nagiyemwo niho nagiye guhura na mwene data Ale na Kevin. Cha twisanga twese turi muri uyo mugwi. Ego. Abajene benshi kenshi bakunda gukura bari mu makorale. Mbega mwebwe byagenze gute? Mwari musanze muri korale. Mwayivuyemo gute kugira ngo muze kugira Counseling Voice? Ego, je nakuriye muri korale. Ego. Ubu sanze uri muri korale ukongera ukaba no muri band. Oya, ubu ni muri band. Ego. Okay. Reka tuze tubaze uyu
mwene wacu Kevin nawe uri muri band ya Counseling Voice byagenze gute kugira ngo utorene naba Alain mukorane naba Salima ko byagenze donc nahise gusengera muri eglise yitwa IRIKO church ndashika ndahindura ishengero niho mvuga nabo bene data turakorana umurimo ego muca murakorana umurimo nagira ndababaze rero mbega mumaze igihe kingana gute muri kukivi nka band ya Counseling Voice huyu hapa ni mwaka mmoja sasa ndio tunafanya ni mwaka mmoja mumeanza rasmi kazi zenu. Hivi mnaweza kutuambia ni kazi zipi ambazo tayari mmeshazifanya kwa muda huu? Ni kazi nyingi sana. Ni kazi nyingi sana tofauti ila kwa kazi ya nyimbo tayari tumeshatoa nyimbo 2 kama jinsi ulivyosikia. Ila kuna vitu ambavyo huaga tunavifanya vya kwenda kuhudumia watoto mayatima na mama wajane, kitu kama na hicho. Amen. Leo ngirageje kumva ni Counseling Voice ije itazambaye muvuze yuko mushobora no kugenda kuorganiza ibikorwa byo gufasha imfuvyi n'abafakazi. Ivyo murashobora kutubwira muti turamaze kubikora hanaha canke ni ikintu cyabaye rimwe canke ni ikintu gisanzwe kiri muri ideology yiyo band yanyu muti turosa karyo canke turonse uburyo turashobora kubikora? Salima heza mimi. Salima. Okay. Ego murakoze. Mubisanzwe ico cyiyumviro turi naco muri band yacu. Turonse uburyo n'abadufata amaboko turumva ko ico gikorwa toza turagikora. Ko ni gikorwa ciza cyane. Ego. Ubutumwa buri mu ndirimbo zanyu ahanini bushimikiye kuki? Ubutumwa buri mu ndirimbo zacu ni message nkuko babikubwiye. Indirimbo ya mbere ivuga ati shimwa mwami. Umva shimwa mwami. Indirimbo y'amashimwe. Indirimbo y'amashimwe. Mushimira Imana yabakoreye iki? Byumvikana yuko iyo ndirimbo uri kurumviriza no kuntu mwayicaye mu kayinobora mu majwi. Biboneka yuko mwari mwaragize une certaine experience muvuga muti twebwe by'ukuri aho tugeze birakwiye ko dushima Imana. Muca mura compose indirimbo sinzi kumbure mu compositeur wayo ninde ko twaba turi kumwe. Oya. Twese twaricaye umwazana agace undi azana agace turashira hamwe turashira kuyikompoza indirimbo washize mu majwi iyo ndirimbo nawe ni umurongozi wacu ngaha batiwa musanzwe mumenyereye cyane muri filme House Girl uyu munsi rero agaragaye muri scene muziki gospel aririmba neza n'umukompositeur mwebwe mwibaza ngo n'umukomedie uyu munsi si umukomedie ari karabikora neza cyane muri band ya Counseling Voice. Imana muhezagire kandi courage. Rero nashaka ndababaze iyi band yanyigizwe n'abantu bangahe? Iyi band yacu irimo abantu 25. Ego. No kuvuga ngaha ni kigira 10 cyabo gusa. Nibaza yuko muri kumurakurikirana aba bantu neza na neza ariko nibaza yuko ibyinshi tuza kubimenya bamanje kuduhonja akaririmbo kajya kakandi na badushiriremwo muhinga bw'ivyuma ako karirimbo hanyuma muheze mugakurikirane baraturirimbira gusa ku play ya mbere bageze no kuri refrain turaja kumviriza ubutumwa burimo nambukazi ahuri uzura gacinya buke na telefone kawe na karimbo keza cyane gashobora kuduza mu ruhendo. Mukiza na wane nawe
The God of the beginning. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na karirimbo ugerageje kukumviriza wariko uteka wo kwisanga wazigije. Yeah. Na kantu kagusinziriza iyo wari wabuzitiro. Yeah. N'amajambo yankoze ku mutima ukwiriye gushima mwami. Yeah. Wo mbandaniriza yande majambo. Uri intango ni iherezo. Yeah. Ni kubera iki mwiyumviriye ko Imana ari ikwiriye gushimwa? Kuko mwari mufise experience mufise muravuga muti twebwe tubona Imana ari ikwiriye gushimwa. Mwari mwaciye mu biki ni giki cyatumye muca mushira hamwe ayo majambo kugira ngo mushikengurukire Imana? Ego murakoze. Imana yacu niyo gushimwa. Ujyaga umuntu iyaramutse akirigwa. Burya iyo umuntu wese amaze umunota umwe canke amasegonda akwiye gushima. Umva nkatwe nka band yacu twaricaye hamwe turaraba aho twatanguriye naho tugeze ubu turavuga ati vraiment uko biri kose Imana yacu niyo gushima. Ego neza cyane. Wewe ubibona gutega Kevin uri kurumviriza iyo ndirimbo ukacuraba n'ukuntu band yanyu yabayeho mukaca muvuga muti ukwiriye gushimwa nta kindi kintu twovuga ivyubahiro by'iwacu turabishize hasi tugize icyo wawe hejuru. Wewe ayo majambo ubona yaje muri context imeze gute mu buryo buhe? Ego indirimbo yaje mu majambo menshi kuko umuntu wese afise ahantu Imana yamukuye n'ahantu yamugejeje. Ni kuvuga iyo ndirimbo twayiririmbye tumaze kwibaza ibyo umuntu acamwo nibyo bendi yaciyemwo murazi ko bwira bendi gere kure hari n'ama nyinshi umuntu ahura nazo n'izindi nyene Imana igushoboza ukavuga ati Imana ikwiye gushimwa kuko impamvu izi n'izi dukorera buri munsi. Ego nk'ijambo ribivuga ati nimushimire Imana ahera hayo no mwitazanure. Amen. Okay. Ni devoir rero yo gushimira Imana. Okay. Kwa wale ambao hawaelewi Kirundi tuwasaidieni, sawa? Yeah. Batua kwa jina maarufu. Haya. Batua sasa hivi ni mwimbaji. Yeah. Yeah. Anasema ameshaingia kwenye kikosi hiki. Ndio. Mlifikiria mpaka mkaunda kikosi na badala ya hapo mkaimba wimbo mzuri sana, wimbo mtamu, ni wimbo wa kuvutia. Asante pia. Na sauti zenu zikakuwa nyororo. Asante. Na kuweza kukaba fikra za mtu akafikiria anatoka hapa ulimwengu wa kimacho akaingia ulimwengu wa kiroho. Yeah. Lakini ni wimbo wa kutoa shukrani kwa Mungu. Yeah. Sasa wewe ni kwa sababu gani mliona kabisa ni vizuri tumshukuru Mungu kwa yote? Sasa hawa wenzetu walisema kupitia na yale yote ambayo kikosi chetu kilikuwa kimeyapitia, tuliona kabisa hatuna budi kumshukuru Mungu kwa sababu ndo yeye muweza yote, ndo alituwezesha kabisa tangu hatua ya kwanza mpaka tunapofika kabisa sasa hivi. Kabisa. Ni changamoto gani mlizowahi kuzipata mpaka mnaona kabisa tumshukuru Mungu kwa yote? Asante sana. Changamoto ni nyingi sana kutokiana kwanza na maisha ya mtu binafsi ambaye anaishi hemo. Unaweza kukutana mtu anaishi kwenye maisha ya kimateso, sawa, lakini atakapo faidi baadaye sasa nafikiri ndio anamshukuru Mungu, anasema Bwana wewe unastahili kuabudiwa, unastahili kusifiwa. Ya kutokiana na yale yote ambayo yeye amepitiaga, zile changamoto mbaya ambazo amezipitia. Sasa hivi jinsi ameshafaidi maisha, ndio maana nasema kwamba Mungu wewe unastahili. Yaani sasa ndio anamsifu Mungu. Kutokiana sana bendi yetu kweli tunapita kwenye changamoto nyingi. Changamoto ni nyingi. Tofauti tu, sio mpaka eti nisiseme zaidi. Lakini baadhi ya changamoto hizo naweza kueleza ili watu waelewe. Kumbe Mungu anaweza kumuinua mtu kutoka chini mpaka juu. There's no problem. Okay. Changamoto ni nyingi. Kwanza moja, kwa waimbaji ambao wanatufuata wenyewe wanajua. Unaweza kuwa umeandaa kwenda kwenye studio. Unasema bana ni lazima twende kwenye studio. Unakutana wanakuambia pesa nyingi. Sana wewe unakosa sa pesa kufanya nini? Ya kusema eti uende ulipe kwenye studio ili uweze kutoa nyimbo. Tena si nyimbo ya kidunia, ni nyimbo ya Mungu. Sasa pale kwenye studio hautawaambia eti ni nyimbo ya Mungu tufanyizie kwa bure. Ni lazima utafute pesa. Sasa kusema utafute sasa ile pesa inakuwa nguvu. Inakuwa kama vile mtihani.
Sasa unakosa kukutana, sasa unakuja kufaidi, unapata zile pesa, baadaye sasa unafanya nini? Unasema unastahili Mungu. Unastahili Kristo, unastahili kabisa ukwiriye gushimwa. Naam. Kwa sababu tayari tumeshafaidi. Haya, kwa sababu wewe umetaja jambo ambalo ni muhimu sana. Baadhi ya waimbaji wana vipaji lakini wanakaa nyumbani kwa sababu ya kutopata uwezo wa kuweza kutoa either audio ama video. Lakini akazidi kuimba kwenye chumba chake, anaimba, lakini talanta yake basi inabakia pale. Lakini kaja kusema sisi kama band tulikuwa na changamoto hizo, lakini Mungu akatuwezesha. Hivi unaweza kuniambia kwamba hii nyimbo imeshatolewa tayari audio? Audio tayari imeshatoka, lakini video tunaiandalia sasa. Kweli mtu hata kwenye simu naweza kumwagizia hiyo nyimbo. There's no problem. Yani bwana, kwa mtu wote ule. Wanatufuateni, mmeshahakikishiwa na rafiki yetu kwamba tayari hiyo nyimbo ambayo mmesikia ina sauti nyororo sana. Sauti ya kukaba fikra zako, sauti ya kukuinua juu kiroho na kimwili. Nafikiri ukiwa unasikiliza huo wimbo, ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye kazi, mambo yako yatanyoka kabisa. Watabarikiwa kabisa. Haya kabisa. Gerageje kumviriza rero indirimbo zanyu ni indirimbo ziri mu butumwa kandi ziruhura. Hari indirimbo zishobora kuza ukarondera indirimbo message irimo kayibura, ariko ni indirimbo ugerageje kuzumviriza sinarosa kajyo ko kuyiheza yose kumburengira ngo ni kwaronka kandi kanya mu kindi kiganiro kizokurikira muzo turirimbira yose tube turahezagiwe. Ego ni band rero ya Counseling Voice ijita byorosha, mwagerageje kubibona. Mbega muriko muyumvira gute kukijanye mumaze gusohora indirimbo zingahe? Ego tumaze gusohora indirimbo zibiri. Indirimbo zibiri. Imwe ivuga ngo ukwiriye gushimwa mwami, ya kabiri shimwa mwami. Shimwa mwami. Ego izo ndirimbo biboneka ko arizo zigiye kugura album yanyu. Ni indirimbo ngira ngo ni album muzotazira amashimwe. Ego ni indirimbo nziza cyane. Kumbure turaza kuronka kajyo ko kumva iyo ndirimbo ya kabiri nayo twumvirize nayo nyene kwifisa uburyohe nk'ubw'indirimbo ya mbere. Wewe umaze kumviriza uravye ibikorwa mwakoze, ni giki ushobora kuvuga? Kumbure hari abantu boba barigeze kubashigikira mu buryo buca nk'uriye. Nibaje kuraba ahantu tugeze n'ibintu tumaze gukora, cyambere dushima Imana, cyakabe dushima n'abantu bamaze kudufata ku mugongo badushigikira, n'abandi nyene tutazi nyene mugabo bakunda indirimbo zacu, bose turabashimiye rusange. Ego Imana ibuhezagire abaririmbyi kugira ngo bakore igikorwa cyo gusohora indirimbo zifise amashusho, ivyo bita audiovisuel, ni ibintu bisaba amafaranga menshi cyane. Mwebwe mugerageje kuraba umugwi wanyu ugizwe n'ababosi canke ni n'abantu bo ntivuze simvuge ngo nabaciriritse, kuko umuntu wese ntaciriritse arafise urugero rwiwe rw'ubutunzi agezako. Mugerageje kuraba bizoborohera gusohora audio visuel? Ego murakoze, tugerageje kuraba nkuko twababwiye, bendi yacu beshe n'abanyeshuri. Beshe n'abanyeshuri kandi baracara abana bato cyane gose. Ego abanyeshure bagira basohore indirimbo zibiri zibona, mwebwe mwiyumvira ko bizoborohera? Tugo dusaba abariko baradukurikirana, dusaba baba dufate mu maboko, support yabo turayikeneye. Ego unaona sasa mnataka kutoa video. Video kabisa, ninajua kama ilivyotajwa na kiongozi, amesema kwamba sisi ni wanafunzi kabisa wadogo, hatuna uwezo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha. Audio tayari tumeshamaliza na tunatarajia kutoa video. Sasa utaona kabisa itakuwa rahisi sana kwenu kuhakikisha kama watu ambao watakuwa na kiu ya kuona kabisa hao wanaoimba vizuri hivi, tunataka kuona sura zao ni wapi. Kabisa unaweza kuhakikisha nini kuhusiana na uwezo, ama mmejipanga sawa sawa kweli? Kutokiana na uwezo, kwa sababu tutoe video ya hizi nyimbo inatuomba uwezo mkubwa sana. Na tukiangalia kama jinsi mwenzangu amesema kwamba kuna wanafunzi, kuna watu ambao wangali bado shule, bado wangali wanasoma, hawajapata muda wa kwenda kutafuta maisha. Kwetu sisi tunaweza kuwa tuko na uwezo kidogo, lakini tunapenda sasa ule mtu ambaye mwenye anatufuata aweze kutuunga mkono ili video tuweze kuzitoa. Kwa sababu hatuwezi tukabakizia kwenye audio. Ni lazima tutoe video, watu sawaone sasa. Waone jinsi tunavyomshukuru Mungu, tunavyomsifu Mungu. Ndio hivyo. Okay, kama
itawezekana huo wimbo wa pili tutausikia unasema vipi, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanataka kuwasupporti lakini wakasema kabisa tuongeze kibao kingine tusikie bwana. Tusikie kama kabisa itaweza kutushawishi ili tuweze kwenda kwenye account zetu tuchukue kama mamilioni 3 alafu tuwapatie watoto waendelee kupaza injili. Haina shida. Haina shida. Haya. Reka rero dusabe basubire badushire kwa kandi karirimbo kamwe nako nyine baza kugeza kuri refre. Ndakwibutse yuko uri gukurikirana band ya Counseling Voice. Ni Counseling Voice ije itabyorosha. Wewe rero uri kuradukurikirana ndagusaba kugira subscribe canke sabone kuri channel yacu ya JCTV. Uje kuri YouTube ugire subscribe uzoca wibonera ibintu bitangaje bizoza birakurikirana biciye mu kiganiro narutoroshoboye. Reka rero ndabasabe badushirira kwa kandi karirimbo. Indirimbo mugira mushire ko yitwa Shimwa Mwami. Shimwa Mwami. Indirimbo y'amashimwe igira kabiri. Shimwamana ugira neza Shimwamana ugira neza Hallelujah. Kira neza mwami kuri bikomeye na wakwiringiye ngwakogwe n'isoni. Hallelujah. Amen. Indirimbo iratsana ibyizigiro. Harimo bamwe mpora numva bavuga bati je byanse. Imana narayizigiye ariko byanse. Murabona ko tugiri no mu gitoro ngo igitoro byanse ngo bokene byanse ngo byose byanse ari umusi bisogenda neza ego ariko Counseling Voice iti nta wakwiringiye azakugwe n'isoni ya ivyo mu byukuri nibyo murashobora kubibwira abantu muti mu byukuri wiziga Imana ntashobora gukorwa n'isoni ego Salima ivyo bintu nibyo mu byukuri ntabwo bufise yuko wiziga Imana adashobora gukorwa n'isoni. Ni muyihe ntumbero mwavuze yuko wiziga Imana adashobora gukorwa n'isoni kandi hariho abantu baguma barira bakavuga bati ubukene n'ibindi bintu byose kandi basenga biziga Imana bati muri ko muranguha mwebwe mu byumva gute? Ego murakoze. Ivyo byo kuvuga ati uwiziga Imana ntazokorwa n'isoni ndabihamya 100%. Kuko apare yanje narayibonye wizigiye Imana ntumaramara na gato ushaka kubona aho abandi babona ko birangiye niho Imana iseruka igakora ego ubwo nibwo butumwa muri ko muratanga abantu bariko barashika kure bativyizigira ariko turi kumwe na Counseling Voice ati ntugire ahuja ibintu biracyari kwa kundi tubaze Kevin nawe urashobora kwemeza kuko hari abantu bashobora kukuririmbisha ibintu utemera ngo wiringiye Imana ntazokorwa n'isoni. Nibyo nawe ni kubibona? Ivyo nivyo ndabihamya kuko tugene muri Bibiliya Zaburi 25 murongo wa 2
ego 125 ku murongo wa mbere barabivuga ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utagera unyiganiza ariko ushimanga ibihe bidashira. Amen. Bisunze Bibiliya na bimwe twara tubibona bitubako bishima Imana. Ego mu yandi majambo iyi counseling voice igizwe n'abantu baba pasteur kuko nibo batwinjiza neza na neza kugira ngo bakwereke yuko ivyo bariko baravuga babifitiye ubuhamya mugane w'abanyarwanda icemezo bakavuga bati si twebwe gusa tubivuga na Bibiliya igitabo cyacu cera kirabivuga. Ni bande rero mwumva ko ije itavyorosha mu kuvuga ubutumwa ibicishije mu gahogo. Ni uretse gusa amajambo arimwo n'amajwi aratuma wumva ko vya bibazo byose warufise biheze. Ndagusabe rero izi ndirimbo nambu ushaka kuzitera imbere urafise icyo ushobora kubabwira kugira ngo ubashigikire kuko n'abantu bariko baratuma imitima y'abantu ituza. Ni iyo mwebwe muri ko muraraba n'uruhe ruhara rw'umuririmbyi mu gikorwa c'Imana mumaze gukora canke muri rusangi. Okay, reka mpere kuri Salima niwe anarongoye umugwi. Mwebwe mubona ni igikorwa ikihe n'uruhe ruhara muririmbyi afise mu gikorwa c'Imana? Ego murakoze. Uruhara novuga umuntu afise mu murimo w'Imana no gutonda mu murimo w'Imana uko vyagenewe. Ego ni ikihe kintu abantu bashobora kunguka cyangwa ishengero rikavuga riti twarungutse iki mu byamwe mu biciye mu muririmbyi Salima aririmba muri counseling voice? Ego murakoze cyane. Umuntu uruhara ashaka kugira mu ntuze ya mu ngoro y'Imana burya cyane cyane n'amasengesho. Ego indirimbo burya muririmba zirashobora gukora ku mitima y'abajya abantu kavuga bati izi ndirimbo zanyu ziriko ziratuma ishengero ryacu rikura cyane gose. Okay, kwa upande wa rafiki yetu unaona kabisa hata ni faida gani ya mwimbaji kwenye kanisa? Tunajua kuna mapastors, wachungaji wako pale, wazee wa kanisa wako pale, kila kitu kiko sawa, kuna kwaya ambazo ziko pale. Sasa lakini wachungaji na wazee wa kanisa ndo watu kabisa wanaojulikana kama wanapiga injili. Ndio. Lakini kumbe na mwimbaji hata anaweza kutoa mchango wake katika kuipeleka injili ifike mbali zaidi. Mwimbaji naye ana mchango mkubwa sana kanisani. Kwa sababu kama kanisa bado ingali chini kwa sababu ya hizi nyimbo za waimbaji ambazo wametoa zinaweza zikapush jina la kanisa vile vile. Na vile vile tena ile bendi ikipata management nzuri inaweza kuwa inatoa kitu fulani kwenye kanisa la Mungu ili kanisa la Mungu liweze kusonga mbele kabisa. Hakika. Sasa unaonaje hii bendi yenu wakati mwingine watakapowapigieni masimu wakasema chukweni milioni 5 alafu muendeleze? Sasa nyinyi mna njozi gani, mna mwelekeo gani ili muweze kufikia pale ambapo mnaona kabisa tukifika hapa tutasema Mungu asante? Kama mfano mtu ambaye anaweza kutusupport milioni 5 kwa kweli hatuwezi tukaribu pesa. Kazi yetu sisi ni ya uimbaji na ni lazima tuimbe zaidi na zaidi, kama jinsi timu yetu inaitwa Counseling Voice. Tumesema kwamba ni sauti yenye ina mipaka. Tukipata pesa ni lazima tusukume nyimbo kila muda, yani kila muda tunasukuma nyimbo kila muda. Kama hujabonyeza subscribe shauri yako, lakini sasa hivi tunataka tusukume nyimbo. Wewe toa mchango wako alafu une mmiminiko wa nini wa nyimbo baada ya nyimbo mwezi wa kwanza nyimbo, mwezi wa pili nyimbo vile vile. Sasa watu wataokoka kabisa. Yani wasihofu kabisa, yani wasihofu kabisa. Ni lazima tuwaokoke. Kebe indirimbo ku ndirimbo nugusesa urufaya ku ndirimbo hamwe mworonka management n'abashigikira hamwe tworonka abadushigikira cyane manager nkuko mugenzi wanje yabivuze. Buri munsi buri kwezi twaguma natwe bisohora indirimbo kandi natwe twakwicara twokora ingufu ku buryo indirimbo gukompoza indirimbo sikintu coroshe ibintu bigoye. Nzubona indirimbo isohoka mwibaza ati ngo abantu ngo byagenze kuno ya indirimbo banza kuyicarira tugasenga na memu yera akaduha n'ubwenge inspiration. Turashimira cyane. Arikavuga ati twebwe indirimbo turayicarira kandi tukongera tukayisengera kugira ngo turonke inspiration ya memu yera. Salima, mwebwe uretse iyi ndirimbo zibiri mumaze kugira,
hari indi inspiration muraronka izindi ndirimbo canke mwakoze izo nyene muca muvuga ati tuzoza tuziririmba aho ego izo nizo twabashiye kuba turasohora bivanye n'uburyo ariko turafise n'izindi tubitse composition zacu ziryoshe na zinyene ego twitegeye yuko album yose nkuko yabivuze Batuwa Jean Alain avuga ati ni gusuka indirimbo inyuma no kuvuga imvura y'indirimbo yani double aya no kuvuga indirimbo zirahari nyinshi mugabo mukavuga muti indirimbo turazifise ni nyinshi ariko ukuboko kumwe ntikwimara ubugi bariko barabasabwe mukurikirana Cansoling Voice muti barababwiye bati nimukore mu mifuko yanyu mudushigikire twebwe dufise indirimbo nyinshi ziryoshe album murashobora kuyivuza rimwe mukarara murayivuza mugasanga mwasinziriye n'agafone kariko kavuza indirimbo za Cansoling Voice ivyo byose kugira ngo mubishobore nuko muzoba mwabashigikiye okay rero turiko turigereza ku musozo w'ikiganiro GCTV yabahaye ikaze kandi nibaza yuko bariko baradukurikirana bariko barabona ibikorwa byanyu kandi bumva n'indoto zanyu mbega izo ndirimbo zanyu mwebwe mu migambi yanyu mwifuza ko zija hagaragara ryari izo video okay acha nimuulize nani ale sasa watu wengi wanasema hivi labda wakisikia nyimbo hizi watasema hakika hawa watu ni wakusapotiwa sasa kwenye programu yetu ama mpangilio mlikuwa mnahitaji hizo nyimbo zenu ziweze kusambaa wakati gani? Unajua hii hapa ni simu sawa hii hapa ni simu hata sasa hivi yaani mtu akitupigia simu akisema bana mimi na wachanga ile 5 tumekuwa tunazungumza kwa huyu muda zaidi au hata zaidi ya 5 kwa huyu muda unaweza kuzienda kwenda na kuzimiliki ama kwa sababu ni vijana mtasema ni tunaanza kuzisherehekea sasa tuburudike kiroho na kimwili hiyo sio njoo vision yetu yani akisema tu bana zile pesa hizi huyu muda yani pesa ndio inaongea tunakuja tunakamata vyuma tunakodi vyuma baadaye tunafanya video na nyimbo inatoka hewani kweli kabisa okay. Wewe rero nk'umukuru w'uyu mugwi mwebwe mufise amahangira ameze gute uyu mwaka? Ego murakoze twebwe uyu mwaka nkuko mugenzi wanje yabivuze turifuza yuko izi ndirimbo tumaze gusohora nka audio dushaka kuzisohora nka video ego none muvuga muti ni ryari mwiyumvira ko muzozisohora mbega ni ku mwaka uzane mu myaka 2 oya ego ahubwo nkuko yabivuze n'ubu nyene turonse ubwo buryo ego nkuko yo bari ngoma hari mu igihe asengesha akavuga ati mana ndipfuza yuko wompa imodoka kandi bikagenda neza nko mu mwaka hamwe byoshoboka biko ubugombe bwawe bube bitabaye mana tugume turi mu bigendano myiza mwebwe muvuga muti ni ryari hamwe imana yo bikora mwipfuza ko zoba zagiye habona ryari? Twebwe nko tuvyiyumvira turifuza yuko uno mwaka utorangira vraiment ego nko gushika nko mu 8 ntihazogere tutarasohora video Mana iravyumva ngo Mana ntihaze hagere ivyumve kabisa ego ikoresha abantu nivyo bikoresho byayo ego turiko twerekeza ku musozo rero mwebwe sinzi ngo murashobora kuvuga akajambo kuri JCTV yabahaye ikiganiro burya na JCTV yubahwe ego naje nabatunganije kino kiganiro nubahwe kuko ego turiko turafashanya kugira ngo twumbure abantu bari bafise impano hariya muhira babuze abafasha hari abantu bitengaho bavuga bati nyereka ico ushoboye hanyuma nzana amamiliyoni wikorere igikorwa c'Imana hari abakora igikorwa c'Imana kumbure bakoresheje uburyo bwabo kubera ko harimo n'abamaze kugira za bonne gouvernance batakibasha kuja mu misozi ariko abajene hamwe bwe mashimo kuvuga muti papa zana ayo mafaranga twebwe tubadaniza niko muvuga namwe cyane gose okay rero bakunze namwe muri ko muradukurikirana turiko turayashika ku musozo w'iki kiganiro aho muri ko murumva ibikorwa bitandukanye n'indoto Cansoling Voice band bafise bashaka gushitsa kure indirimbo zabo bavuga bati nk'ukwezi k'8 abantu bo twitega ko ibintu bimeze show ibintu bimeze special ni mu bikorwa byanyu nta bantu muragerageza kurondera ama management kugira ngo abashikikire bado hatujatafuta ila wakubwa wetu wa kanisa au viongozi wetu wa kanisa
ndio waga wanatusupport polepole kidogo kidogo ile na sisi waimbaji tunapiganisha nguvu zetu ndio tunaenda kwenye studio. Lakini kama panaweza pakajitokeza management sawa, wanakaribishwa kabisa. Haya. Reka rero turiko dusa n'abarangije ikiganiro cyacu natwe turafise impano hatwari kumwe muri studio n'abasore baje baserukiye umugwi munene cyane hako gushika 30 ariko n'abasore baje batazambaye n'abasore babishoboye n'abasore bafise ingabirano yo kuririmba ariko kandi n'abasore bavuga butumwa magerageza kumviriza nka Kevin wewe yavuga bati ibintu dukora nca ndabahereza na verse reference biblique kugira ngo mubone ko mu byukuri ko twahaguritse kugira ngo tuvuge ubutumwa tubicishije mu ndirimbo turi kumwe na sinzi ko twibutse akazina mu mazina nitwa Kwizera n'ijwi ririmba ijyambere turi kumwe kandi na Irakoze Salima sanzwe yaririmbye akasope keza cyane. Turafise rero no musore nawe nyene atabivyorosha rafiki yetu hapa kijana ambaye mmeshamjua kwa jina maarufu Batua ambaye ni mcheza filamu, ni mwigizaji mzuri sana. Yeye ukiwa unamuona hapa kipindua kidogo anakuwa chizi ama anakuwa mtu mwingine lakini kikubwa sana ameshajitolea kazi ya Mungu akasema hata na mimi nitaungana na kikosi na kikundi cha Counseling Voice Band. Sasa lakini na yeye nimemsikia na voice nzuri sana, ukisikia wewe kama ni demu nadhani utampigia. Haya ndio shida. Okay, nakajambo kahe morangiriza ko Salima ni jambo borangiriza ko ikino kiganiro abariko barakumviriza muri rusange. Ego murakoze. Bwa mbere turashimiye iyi radio yemeye televiziyo yemeye turayishimiye cyane mwakoze namwebwe mwadutegura iki kiganiro turabashimiye cyane Imana ibahezagire twongera dushimira n'abaza kudukurikirana baza kuturorera ku buhinga bw'inguruka bumenyi nawe nyene Imana ibahezagire nongera ndayibutsa kandi badusupporting vraiment ego baza bakoze cyane. Ego merci. Okay, tushiriye. Wewe una neno la mwisho ambalo unaweza kuambia wale kwa wanatufuata tangu kipindi hiki hadi tamati, una baadhi ya maneno mawili matatu unaweza kurushia? Mimi nashukuru sana kwa siku ya leo, ni Mungu ndiye amependa tuwe mahali hapa. Pili ninashukuru kwa TV yetu ya JC TV. Tunashukuru sana na vile vile ninashukuru kwa kanisa letu ambalo tunashiriki la Ebenezer Holy Church International. Vile vile tunampatia salamu mchungaji wetu ambaye anaitwa Ndoa Yesu Tarsisi. Tunawashukuru sana kwa maombi yao ambao waga wanatuombea mara nyingi tukienda kwenye interview. Vile vile tena ninashukuru kwa wafansi wetu ambao waga wanatufuatilia, hata kwa wafansi wangu ambao wamekuwa wanifuatilia kwa wakati ambao nilikuwa natengeneza movie. Nawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Na kama wanataka waone movie ambao nimeweza kuitengeneza, wanaweza wakaingia kwenye JC Productions. Ni movie ambayo inaitwa House Girl. Ni movie ambayo imehiti sana hapa Burundi. Kwa hiyo nawashukuru sana, hata pia na wewe pia mtangazaji tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Asante. Okay. Kugira ngo turangize Kevin urashobora kutubwira akajambo kanyuma? Akajambo kanyuma turabashimiye igiciro mwatwakiriye mwaduhaye n'akanya. Imana yagicubahiro kuko ibi biri mu bintu nyene twifuzaga ko bibaho byabaye. Okay, Kevin ati ibi ni ibintu twifuza kuva kera none indoto zigiye mugira. Iyi ni intambuko kumbure imwe muzo mwifuza gucako ariko twizereye ko ejo hanyu azoba heza. N'indirimbo rero zariko ziraduhezagira bakunzi bacu ba JC TV, bakunzi ba Counseling Voice Band, twese twari ko duhezagirirwa hamwe. Rero ni band yari dutiramishije, numva je ubwanje mengo ni kwari kuvana ariko mwanya ntibitwemerera. Twifuze yuko tuzoshobora kubonana mu kindi kiganiro nk'iki kwindi sango tuzohana kumbure nzo kuyaranja nkora ibindi bikorwa ariko kandi nangene ndabatumeko mutubwire aho ibikorwa bigeze. Tubasabe rero nkuko mwamaze kubumva n'abantu bashoboye n'abantu babajene bavuga bati ku mafaranga y'ishuri tuzatura ku igihumbi kugira ngo igikorwa cy'Imana gitere imbere kandi bakaririmba bati turashima Imana ivyo tumaze gukora
niba bidashoboje rero tubipfurize kugororanirwa no kumererwa neza mu byo mukora nabo bandi mubabwire yuko JCTV iringa nabibutse ko rero inshuti namwe bakunzi mari kumwe dukurikirana JCTV irangirije ngaho ikiganiro natwe turafise impano aho turi kumwe na Counseling Voice Band ni Counseling Voice Band isanzwe ibica bigacika kandi mu yitegeko byinshi ariko bavuga muri summer time aha mu kwezi kw'indwi k'umunani muci bavuga bati ibintu twifuza ko bibasho ni intererano yawe izo very interesting kugira ngo aba bantu bakora igikorwa c'Imana natwe kandi turongeye kuba hayikaze abafise izindi impano zo kuririmba baririmba guti cyabo baririmba mu makorali mwese muri isanze inimero 3886 ndasubiramwo inimero 3886 68 86 78 73 68 46 78 kwa wale ambao hawaelewi Kirundi. Asante sana utanipigia, tutakutania hapa studioni. Chao chao.